Muri Kenya hariko haravugwa cyane inkuru y'urupfu rw'umushakashatsi yagerageje gukiza abantu SIDA ariko ntiyabishikako. Uyu mushakashatsi w'imyaka 26 yarafise izina ritari rito mu karere. Urupapuro rw'umutsindo mu vyo kuvura indwara, doctorat en thérapeutique, yaruronse mu 1978 muri kaminuza y'i Londres. Mu 1987 naho yaronse doctorat en médecine clinique muri université ya Nairobi. Mu myaka 90 Dr Ober yarakoze imiti ibiri, Cameron na Pearl Omega. Iyi yarayishikirije nk'iyo basha gukiza SIDA. Abagwayi batari bake barayihurumbiye mu gihe imiti ipfufahaza indwara itari bwagwire. Yamara uko imyaka yagiye irahera, ubuvuzi bwerekanye ko iyo miti atacu yafasha namba kuko abayihereza n'ubundi babandanije kwasiga ubuzima. Ni gutyo uwo mushakashatsi yavuye yisanga mu butungane mu myaka ya 98 yitwariwe n'abagwayi ndetse n'amashirahamwe y'itabagendana umugera wa SIDA muri Kenya kukuba yarababeje. Ico gihe niyo miti yiwe yari ku giciro kitoroshe kuko nk'akagopo kamwe ka Pearl Omega kagugwa amashiringi y'amanyakenya 30,000, ni kuvuga amadolari arenga 230. Uwo mushakashatsi yahavuye atsinda urubanza abandanya ubushakashatsi bwiwe bwo kuzovura burundu VIH/SIDA. Mu nyuma yarananditse igitabo yise Réduire efficacement la menace du VIH/SIDA. Kwa gatandatu w'indwi riheze rero itariki 27 Nyakanga uwo mushakashatsi yararyamye ukuboko kw'abagabo adashitse kwihangiro yihaye yo kubona SIDA ivurwa nk'izindi ndwara zose. Nubwo biruko ubushakashatsi bwo burabandanya kuri uwo mugera uhitiye usasika inganda cyane mu bihugu vya Afrika. Mu mwaka wa 2027 hari umuti mushasha wo kwirinda uwo mugera bitegekanijwe ko uzohabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere ku giciro gito cyane. Uwo muti witwa lenacapavir ukorerwa muri Amerika muri laboratoire Gihugu. Abahinga mu bijanye n'ubushakashatsi bw'amagara y'abantu bavuga ko uwo muti lenacapavir usanzwe ufatwa kabiri mu mwaka ukinga kwandura SIDA ku buryo bwuzuye. Uyu muti bitegekanijwe ko uzotangura gukoreshwa mu ntango z'umwaka wa 2026. Ugurwa amadolari y'abanyamerika arenga 28,000, ugakoreshwa n'umuntu umwe gusa. Ibigo bitandukanye n'amashirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu ku isi bivuga ko vyagiraniye amasezerano muri iyo ndwi turangije niyo laboratoire yawukoze kugira hashigweho ubwoko bwawo butazimvye ku madolari 40 gusa. Ubwo bwoko butazimvye buzokorerwa mu gihugu c'Ubuhinde. Mu mwaka wa 2027 buzoba bwamaze gushikanwa mu bihugu 120 bikenye. Yamara hari impungenge z'uko gukwiragiza uwo muti mushasha izohava bibangamirwa n'ingingo Amerika yafashe mu ntango z'uyu mwaka yo guhagarika itangwa ry'imfashanyo y'ubugiraneza. Ubwa mbere byari bitegekanije ko ikigo ca Amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID kizoza kiratanga uwo muti ku bihugu vyateye imbere gusa. Ariko aya masezerano mashasha yerutse gusinywa aragarukana icizere ku bantu barenga miliyoni bari mu vyago vyo gushobora kwandura SIDA ndetse ko na SIDA ishobora gusezererwa burundu ku isi. Gushika uyu munsi igihugu ca Afrika y'Epfo nico gifise igitigiri kinini c'abantu bagendana umugera wa SIDA kurusha ahandi hose ku isi. Ayiwacu uwo muti muntu kenewe cyane.